Kaze, karibu, bienvenue, welcome. Ni tele-réalité, ijana kwijana barundi imeze neza cane. Yitwa ngo Shopping Queen. Mu Kirundi ni umwamikazi wo kubegwa. Ninde ameze gute? Reka. Ni ibintu bimeze neza cane, ni ibintu yo bisa neza cane. Uko umaze kumva ibintu byo kubegwa, urumva yuko ibintu by'impuzu. Ukumva mbega bimeze gute? Ndakubwije kuri dufise abigeme bane bameze neza cane, batowe muri benshi bagira duteramishe muri kino gice, muri no tele-réalité ijana kwijana barundi imeze neza cane. Welcome ingo. Tugiye kugerwa hamwe na bano bigeme bane bagiye kuduteramisha bimeze neza cane. Hello, nitwa Eninahazwe Annie Kersi, nkaba ndi mu bashoboye gupasa muri casting ya Shopping Queen. Nkaba nizeye cyane ko nzotahukana iri higanwa. Hello guys, nitwa Elsie Bertie Tangiteka, nkaba ndi umwe mu bakandidati bashoboye gutorwa muri Shopping Queen. Nkaba nizeye kandi ko ejo nzotahira iryo higanwa. Nitwa Jaja Hat, hama nkaba ndi umwe mu bashoboye kugirirwa amahirwe yo kurengana muri casting ya Queen Shopping. Bien sûr, nkaba niteze no kuyitwara. Reka tuzoburire muri finale, twahejeje byose mubone icyo umuntu ashoboye. Merci. Yes, ouais. Nitwa Ndayishimiye Janine, nkaba ndi muri competition ya Shopping Queen kandi nizera ko nza kuba uwa mbere. Elsie, umwigeme wa mbere yiga muri kaminuza ahereza kuri Summit. Ndakubwije kuri henabira ry'amaperi we yubuju. Yaksi umwigeme nawe nyene agira kabiri yiga muri kaminuza y'umuco mu wa mbere. Ariko afite imishatsi ingera atambuka aragenda hamwe akaza ahandi akagenda. Umvira irajegera imishatsi. Janvier, umwigeme agira gatatu muri no tele-réalité yiga mu wa kabiri kuri kaminuza y'ibiyaga binini. Ariko ingena atambuka nawe yene urumva neza yuko harimo Janvier mugabo ni Janvier ntateba uko arazi kimuza. Janine, umumama muri no higanwa, umumama kora ivyiwe yaje yitahuye. Waruzi ngo mwiki arahabona niwe bitangaje Colise, nkabanje ndabazaniye ibintu bishasha tutari tumenyereye hano mu gihugu cacu. Akaba ari tele-réalité twise Shopping Queen, umwamikazi wo kubegwa. bose rero bahuriye hamwe ndakurahiye bigira bigende gute bagira bahabwa icivugo bakorera ko kimwe kuri bose atawanja wangura atanumwe arushije uwundi bose bahurire ku civugo kimwe. Uko nari ndavyitse uno munsi nari nzi ko ari ibintu vyatari. Premier manager natanguye gushika, bashitse ku masaha batevye, nazindutse jewe. Hama Jaja wa Madrid yabinegije sana ukuntu yari yambaye umengana umuntu yavuye ngaja hajya ata programme yarafise. Hama Kersi Karistire kanteye ubwoba vraiment. Numvise nyene confidence yanje gabanutse ariko nanje sinoroshe. Jaja wa naturel wewe rero yari catastrophe ukuntu yari yambaye, oh my god, ibibaho yarabihiwe genre wamenga sinzi ibintu arimo. Yari yambaye agapira kari bizarre wamenga nyene sinzi ngene no bivuga
gusa yararihiwe hari style sinibaza ko ashobora no gutsinda iyi competition turimo. Elsie bimeze uku nyene mugabo ndafite self confidence irenze. Ok, nkanera ubwoba. Jaja, je m'attendais pas du tout à ce que aza yambaye kurya mugabo pensé si je passe. Jaja wundi, Jaja wama poupée je crois, me dégoûte. C'est une maman yego mugabo. Ego ni mama s'umukobwa nka twebwe yara mama nyene muca muvyumva. Mugabo self confidence fise irarenze bro ntatsinze nyene muca muvyumva. Bye. Hello. Yambunge ni sawa? Murakomeye. Umwana wawe ku isaha mwabaye ku mwanya mwakoze sha ahanya hariho amanota mugira mwiyongere uretse ko nari nababwira ko pase ko bazorana timing amahota ibiki ariko ni bon ko mwashitse kandi muraberewe pe hama nk'uko twe twababwiye ni shopping queen bijanye no kwambara kandi mwese ndazi ko mukunda mode rero ubunye ngo mbadababwire amabuje ibiki uko bipanze kugira muze kuba ku mwanya. Haje nko ku ruhande rwanje ndavye kuko ego nazindutse so kuvuga ko natanze abandi ya mugabo nasanze burya Elsie ari hagishika mugabo gishika ntiyankanze navuze ati uyu muntu tugira duhiganwe kw'iki kintu ca Queen shopping nkavuga ati muri rero shika navuga ati ngashika gusangaho bya bikorwa bikuze ibikorwa binini byiza urumva byamusanze nashitse niwe namusanzeho wenyene ndamuramutsa mbona nta birenze navuga ati nivyo yaje yambaye ntibiteye ubwoba donc nivyo tuza gucagura nibaze ko atajaza kuntwara hama ndabona Kelsa ashitse ndavuga ati oya kame muri wewe ati wewe vraiment je passe navuga ati nabirenze nyene Jaja nawe navuze ati en plus de cela n'umuntu ari marié en tout cas nashaka nk'iki nitwa ko nkiri umuntu w'umukobwa w'umusirimu kimenyetse batagezweho kuko anti kandi simvuze ko atagezweho mugabo ntaba ari umuntu uvuga ngo warazi ibintu rwose bigezweho nk'uko jewe ndabikurikirana cyangwa ko ukundi mu moto uri kumwe abakobwa babikurikirana kandi iyi evenement ni nziza iyi edition ni nziza vraiment kandi cyane uyiza muzi yuko ati abantu muza guhurira ngaho baza kuba bateye ubwoba kino nabo bagishika babona ko uteye ubwoba ariko ukibona gusa ingene umuntu yambaye agishika kuvuga ati nivyo aza gucagura mu nyuma nta birenze biza kuba birimo ego donc budget ndabaha budget umwe wese ayaza kuba afise arangana ni 30,000 donc maronderamwo ico muza kwambara bijanye na tema hama tema ni robe de la soirée donc urumva aha muca mwitahura that's ko muvyumva neza hanyuma timing umwanya wa shopping 30 minutes niturenza ko ni top chrono donc yaranje 30 minutes pour tout le monde gusa ni umwe donc harimo byose kuraba ndazi ibyo bijanye ibirato accessoire ibikenewe amahereni n'ibitahu hanyuma amashop amamagaza muza kuraba ni Mofave donc mwese murayizi Mofave ndibaza niho rero muza kugenda kurondera ibintu bye yanyu hama sinzi ko mufise ikibazo ijya nyene hejuru
murasanga umuntu abakira murabizi reka ndabahe bus bien sûr merci hanyuma sinzi utangura au numéro 1 donc tuca tugira ko dutangura ariko poje cyako tuca dutangura na top fondo kugira tube ku mwanya merci rimwe kabiri gatatu twagiye umwanya n'amafaranga inoti bararotse umwanya ungana kuri bose mbega kwitonda canke kunyarutsa kugura ibyo bategerezwa kugura biraba akamarota canke birayabaha ivyo byose nivyo tugiye kuraba canke bava turaza ngaha kumwe bahora babigira ku ma makeup turahumiwe twagiye Ni sawa? Meze neza. Narishaka robe de soir. Urafise nziza? Ni ivanye na taille yawe. Aha rero turi mu bya vrai. Icyo nashobora kuyimpa kuri 50,000. 50 ni menshi. 50,000. Oya, shaka 50,000. Ndagusabye. Oh, mas você sabe como foi? Kuri 50,000. Basi ndaguhe basi muri rya 30,000. Ni sawa? Urakomeye? Ego, nashaka agakanzu kitwa ko ari keza mufise kasa. Oya, izo nyene hanyuma. Iyo ni affaire ya statut. Ego. Urumva nshaka robe de soirée gatesa kandi ndi presse vraiment. Wiyahanje nyene. Izo wowe wemera ni izi ndiko ndabona. Oya hari izindi ngaha anya. Ubwo n'ubushanwa n'ubupira. N'ubupira murafise? Ego. Ibisa byose. Raba iyi nayo. Iyi nyamuntu nayihaye ubuzima gusa yarabyibushe. Yarandota? Ye yarakuruta sino nini ya bien. Waza kwipimura. Hariho naka mbwa kasanze gupira wewe. Mbwa mo straight. Normalement c'est bon d'assemble. Cyane Nako akanyenge keza. Iraba ngimbira ukuntu kameze. Nakamudere arabye. Akani keza nanone. Gira kwanza muzo twaturabe menda Akamanze nikemeza nta. muzo turabe.
Filme ni ya agarobe nyene ka robe de soirée. Ko muri soirée murashushe ingo ndakwereke nshobora guproposa nyiye hano bagenda muri soirée bari sexy nyene bameze neza canke nawe ugasanga ushaka imyikanzu nyene yisoneye ça dépend ndende ngera ku mavi Turabe izindi. iyi nyene no cyangwa uri pimurara kandi ndagukurire mu gutya fatsoko Saka ikanzu. Bon, d'abord je m'appelle Garcia. Chaque ikanzu, une robe de soirée, c'est ça. tesa isa amapasi Ivu saka. ushaka ndende genre ushaka nyene yisexy Non, naho yoba iri ndende mugabo akaba ari nziza quand même. Non, Assim? Você mostra realmente. Dá muito aqui por lá. non. Voilà. Eu não sei. Eu hoje não vi também deu algo. Ok, je peux essayer ça. Il est sexy você. Ouais. Bon. Tu l'as. Imbere ni ngaha. Imbere ni ngaha ukwese ukaraba nyene ko yitwuba twe ndakuremo utu undabo Ala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 . None ko bahejeje gusuma twambare canke twambare batwereke oya batwereke. Are you ready?